dusabe babungere twatumira duhere kuri uyu mwungere w'ishengero ry'Ikarama hariya ibuhumuza muyinga ya kera. Isashimwe amahoro shengero ry'Imana mwese, amahoro bakozi b'Imana mwese. Yesu nabahezagire cyane, natwe turanezerewe rwose. Mana isibe kudutera iteka kongera gushika kuri itariki y'uyu munsi mwasengeye, na twebwe tumaze kuronka ubutumire twarasenze Imana, twadushimiye ko yabidushoboje gushika ngaha amahoro. Igira kabiri tukaba dushimiye umwungere w'ishengero ry'Ibujumbura n'Ibubanza yatwiyumviriye ko kudutumira ko twoba muri kino gikorane. Yesu amuduhezagire n'inama arongoye. Kaba kandi n'ubwa mbere tuza muri iri shengero n'Ibubanza, turavye abagenzi ba Kenya bari mu mirimo itandukanye ya leta n'abakunzi bacu, ariko ntitwari bwashike ngaha. None rero Imana ishimwe cyane. Umwaka wahera twarasabye umwungere w'Ibujumbura kuturungikira abakozi b'Imana bakorera hari Buganda n'ikorale, bambwiye ko iri hano. None rero twabatumira bakaza, twaranezerewe cyane gose, nuko baratugaburira amajambo y'Imana n'indirimbo zitari zike. None rero ishengero ry'Ibujumbura Yesu arihezagire cyane. Yesu aribahezagire mwese, muragahezagirwa n'Imana. None rero ishengero ry'Imana ry'Ikarama, Imana yatujeje, twarabasezeye ko twafise ubutumire muri ntara ya kera Bubanza, nuko baradutumye kubaramutsa n'umuryango wanje. Nimwakira izo ntasho. Twagomba rero, umwanya ni muto, tumaze iminsi turiga ijambo ry'Imana kandi twarize twese, mwaratwigishije, na twebwe turawunga n'umwanya wo kuvuga. None rero umwanya wo gusozera kino gikorane cacu c'uyu munsi, twaranezerewe cyane kabisa. Twarize, twarabonye ibikorwa ishengero ry'Imana rikora n'abakozi bayo, byerekana yuko Yesu dukorera ari umwe. Imana ishimwe. Nagomba dusangira amajambo y'Imana yanditse hariya mu gitabo c'Itanguriro, igice ca 12, dusoma duhereye ku murongo wa mbere. Ihamagagwa rya Aburahamu. Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi abazokuvuma nzobavuma, kandi muri wewe ni imiryango yose yahehe yo mw'isi izohega umugisha. Imana ishimwe.
kandi muri ico gitabo nyene dusome igice ca 17. Igice ca 17 dusome ku murongo wa mbere. Imana yongera guha Aburahamu isezerano imuhindura Aburahamu. Aburahamu yari amaze imyaka 99. Uhoraho aramubonekera aramubarira ati ni jewe Mana ishobora byose, ni jewe Mana ushobora byose, urugendera imbere yanje kandi utungane gose, nane ngusezeraniye isezerano nzokugwiza cane. Aburahamu arapfukama arunama, Imana iramubarira iti raba jewe ubwanje ndagusezeraniye isezerano, uzoba sekuruza w'amahanga yo menshi, kandi ntucitwa Aburahamu ukundi, ariko uzokwitwa Aburahamu kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi, kandi nzoguha kurondoka cane, nzotuma amahanga gukomokako n'abami n'abakwandurukako, kanshinze isezerano ryanje ngusezeraniye we n'uruvyaro rwawe ruzovuka nyuma, uko ibihe by'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana, ribe isezerano idashira, kugira ngo nkubere Imana nawe n'uruvyaro rwawe ruzovuka nyuma, kandi wewe n'uruvyaro rwawe ruzovuka nyuma nzoba iki gihugu wabaye muri nyambukira, nico gihugu cose c'i Kanani kuba ishambu y'ibihe byose, nabo nzoba Imana yabo. Imana nishimwe. N'aya masezerano Imana yagiriraniye n'umuntu yitwa Aburahamu. Aburahamu yaba mu muryango muniniya cane, mugabo basenga ibigirwamana, bakora ibyaha by'uburyo bwinshi. Mugabo Imana iritegereza abantu bayo yaremye mw'isi, bona yuko bakeneye uwo bahindura bakaba abana b'isezerano. Mu muryango rero wa Aburahamu ikihitamwo, mu muryango wa Aburahamu ikihitamwo uyu Aburahamu yarabize abo bivukana, yarabize bashikiwe, se na nyina bariho, ariko yahisemwo uyo Aburahamu. Imana iramuhamagara ari kumwe n'umudamu we yitwa Sara, iramuhamagara Aburahamu. Aburahamu aritaba ati sabwe, va mu gihugu, va mu nzu, va mu muryango, uje mu gihugu nzokwereka, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Imana ishimwe. Bene data, abandi iyo bambagawe n'Imana bakemera umuhamagaro w'Imana, baca bahinduka ubwoko bumeze gute? Bukomeye. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Abantu bose bubaha Imana baba ari ubwoko bukomeye, kuko banesha ivy'abanyenkomezi batubaha Imana batonesha. Imana nishimwe. Banesha kuko Imana ari bagwanira ijoro n'umurango.
kandi Imana irabarinda, Imana irabazigama, Imana irabahezagira. Nagomba mbaza ishengero ry'Imana rikorane ngaha kuri musozi Imana yatoranije w'Ibubanza, abantu Imana yahezagiye mushira amaboko hejuru turabe. Imana ishimwe cyane. Nanjye Imana yarampezagiye kuko yampaye kuyimenya. Navukiye mu bigirwamana ndabikuriramwo, ariko igihe kigeze isaha y'Imana igeze ikwiye, Imana iranyiyereka irampamagara biciye kw'ishengero ritubyara rya Pantekoti ry'Igishihe hari i Makamba. Ndakira agakiza nanje ndahinduka, kandi umugisha wa Aburahamu na Isaka na Yakobo nanje warambaye ko shengero ry'Imana. Imana ishimwe. Y'abantu Imana ihamagaye kuva mu vyaha bakavyemera uko uri kose, kandi burya bene data Imana ihamagara umuntu umwe. Bugiye ihamagaye umugabo n'umugore bimuhamagaye, n'abana ibibahamagaye. Uko ihamagaye umugabo ikamuha amasezerano, ayo masezerano aba yasangiye n'umugore n'abana. Yabanere bumviye umuvyeyi ibintu byose biragenda neza. Hanyuma rero Aburahamu Imana iramubarira ati nzoguhindura ubwoko bukomeye, izina ryawe ndarigire rurangiranwa. None nagomba mbaza ishengero ry'Imana, iri zina rya Aburahamu hari igihugu na kimwe ritarimwo? Nta hanga na rimwe batavuga Aburahamu, naho batizera nk'uko Aburahamu yizeye. Mugabo yaramama ya Aburahamu, kandi ubuzima bwa Aburahamu umuntu akurikira agasoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana, ubuzima yabayemwo ni nka burya nawe wabayemo kuva uhamagarwa n'Imana. Aburahamu ntiyabuze amageragezwa shengero ry'Imana, ntiyabuze ibibazo. Imana yaramusezeraniye ngo izomuhezagira, izomuha umugisha. Imana imusezerana ko izomuha uruvyaro. Ariko muri kino gice ca 17 twasomye, kuva Aburahamu ahamagawe akitaba akagambura akagenda akatandukana n'abiwabo, yagiye ajanye n'umuhungu wabo yitwa Loti. Haciye imyaka 25 kugira ngo aronke ubwana umuhungu yitwa Isaka. Mugabo Imana bitebe bitebuke ivyagusezeraniye mbega birashika, birashika. Imana ishimwe. Ababuba bose ishengero ry'Ibujumbura ryatweretse nuko Imana ibibanza byose barimwo Imana yari ibateguriye bataranabaho no kubaho. Iki gihe ko bazoba ari banaka, nimba ari umukozi w'Imana nuko, nimba uri umuririmbyi nuko, nimba uri umusenzi nuko, nimba uriko urakora igikorwa kanaka c'Imana, Imana arakiguteguriye kera utaranabaho. Aburahamu rero acaragambuka acaragenda, nzoguhindura ubwoko bukomeye, izina ryawe ndarigereranya. N'abandi bose baze bagira umugisha ku bwawe. Hari ijambo yabwiye Imana, yabwiye Aburahamu ngo abazoguhezagira nzogira gute? Nzobahezagira, ariko abazokuvuma nanje nzobavuma. Nakunda Imana.
Imana yarabujije Aburahamu, ati nihagira bakuvuma Aburahamu, wewe ntuzobavume, oya nije ndobavuma. Hajya wopfa umuvumwa n'abantu, hakuvumwa n'iki? Ni Imana. Bene data, shengero ry'Imana, mwirinde umuvumo w'iki? W'Imana. Imana yamivuma abantu bayivuyeko, abantu baretse kuyirondera no kuyikurikira bagendana umuvumo. Hanyuma rero cyo gituma rero bavumana, bakora ibyaha biteye isoni, bakavuma n'abahezagiwe. Hari umwami umwe yitwa Baraki, yarahamagaye umukozi w'Imana Balamu, ati ndabona ihanga ry'Imana rya Isirayeli ivuye mu gihugu cya Egiputa, ndabona ko ari ihanga rikomeye riteye ubwoba. Ngiri hanga ry'Imana rishagaje ngaha. Yesu nashimwe. Shengero ry'Imana irihanga ryose dushagaje ngaha, Satani aratwanka, aranka ishengero, aranka abakozi b'Imana, azinduka mu gatondo no kuvuma, ariko Imana nayo ikagira gute? Igahezagira. Yabwiye Balamu ati kirazira kuvuma abo jewe ntavumye, kwifatira mu gahanga abantu jewe nifatiye mu gahanga, batanyifatiye mu gahanga, ntuzu bifatire mu gahanga. Yesu nashimwe. Imana irabuza abakozi b'Imana kuvuma. Imana irabuza abakozi b'Imana kwihora. Imana yarabujije Aburahamu ngo abazokuvuma ntuzobavume, nije nzobavuma. Mugabo ngo amahanga yose azohabwa umugisha kubwawe Aburahamu. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko umugisha Aburahamu nawe yarangije mu myaka myinshi, aca imyaka ibihumbi byinshi. Umugisha Aburahamu, bene data, warakwisi yose. Abantu bubaha Imana nka Aburahamu, bakizera umwami n'umukiza yitwa Yesu Kristo, bari kumugisha, bari kumuhezagira. Jambo rigira kabiri, Imana ikibwira Aburahamu, haciye imyaka 24 tewe Aburahamu, Imana irasubira mugendera. Icyatumye hakigiye kirekire kingana gutya, Imana arikiraba ukwizera kwa Aburahamu kuva avuye mu gihugu c'Abakarudaya, ko yagumanye n'Imana, atasubiye mu bigirwamana by'iwabo byase. Kandi Aburahamu Imana mu kumutora ikamuhindura, yagomba n'abadahindure umuryango w'iwabo, abigishe kubaha Imana yamuhamagaye, yigisha abo bivukana, yigishe base na base wabo. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Icyo nicyo gikorwa cy'umwami wacu Yesu Kristo. Ahamagaye umuntu umwe, akaguhamagara, akakwiyereka, ukabonana na Yesu. Bisaba yuko ucushingira intahe Yesu ku murango no mwijoro, ugaca umumenyekanisha mu bana bawe, mu babanyi bawe, mu nshuti zawe, mu mahanga yose, ukamenyesha inkuru za Yesu. Mwongera yavuze yuko batanguje ibikorwa by'Imana hariya mu gihugu ca Zambia, mu gihugu ca Malawi. Imana ishimwe.
na twebwe Imana ruteye iteka twaratangura igikorwa c'Imana hariya mu gihugu ca Kenya. Tumaze igihe kitari gitonya kandi dufise abakristo b'Abakenya batari Bakenya bahindutse. No mu bugaragwa bw'iturukana hari ishengero rininiya cane ryahinduwe nk'uko natwe bene data twahinduwe n'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. None rero bisaba yuko umuntu yahamaga bagahinduka n'abatahindura abandi, acahindura abandi, kuko iki gihugu c'isezerano Aburahamu ntiyari kukironka, uruvyaro rwe ntirwari kukironka, abuzukuru n'abuzukuru ntibari kukironka Aburahamu atemeye ijambo ry'Imana. Ivy'Imana yavuganye na Aburahamu vyaramushitseko bene data, vyaramushitseko. None rero namwe bantu b'Imana mwahamagawe mukava mu vyaha mugakurikira Yesu umwami n'umukiza, bisaba ko mumuguma inyuma, biguma vyoroha. Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko ari, niko azokwama ibihe bitazoshira. Afise ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Abakurikiye Yesu bene data ntibihenze. Yabwiye ishengero ryiwe n'abigishwa biwe ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, yabatayeho ndabibabwiye. Yesu nashimwe. None rero ko ngiye kubategurira hanyu, nzogaruka kubajyana iwanje kugira ngo namwe abariho muzoba. None turarindiriye isaha, turarindiriye igihe, turarindiriye inzamba, turarindiriye akamo ko mu marayika ahabuca avuza inzamba kugira ngo tuze kubana n'umwami wacu Yesu. Uwo munsi udobora umunsi umunezero, gituma tudova muri iyi si tukaja mu bwami bwo mw'ijuru. Nuko mw'ijuru ata mpfu ziriyo, ata rwango ruriyo, ata vyaha biriyo, ata shari ririyo, ata keba ririyo. Mw'ijuru hari amahoro, mw'ijuru hari umunezero, mw'ijuru hari ivyiza vy'uburyo bwose. Imana idufashe bene data. None rero turangirize hariya mu gitabo mucete Pawulo yandikiye Abakorinto, duce dusenga Imana. Korinto ba mbere igice ca 10, duce dusenga Imana. Umurongo wa mbere. Bene data, singomba ko mutamenya yuko basokuruza bose bari munsi ya ca gicu, kandi yuko bose bacira hagati ya ca kiyaga kigabanije, bose bakabatirwa kuba ba Mose muri ico gicu no muri ico kiyaga. Bose basangira vya vyo kurya vy'imwemu, bose basangira vya vyo kunywa vy'imwemu, kuko banywa witandara c'imwemu c'abakurikira. Ico gitandara cari Kristo, ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye kuko yabahonereje mu bugaragwa. Ariko ivyo vyatubera akarorero kugira ngo nitwifuze ibibi nk'uko babandi bavyifuje, kandi mugasenga ibishushanyo vy'ibigirwamana uko bamwe muri babandi babisenze, nk'uko handitswe ngo abantu bicaritswe no kurya no kunywa, babavye baravyina. Kandi ntitugashakane nk'uko bamwe muri babandi bashakanye, maze hagapfamwo abantu 23,000 ku munsi umwe.
kandi mukagerageza umwami wacu nk'uko muri bamwe muri babandi bamugerageje bakamagwa n'inzoka, kandi nimukidodome nk'uko bamwe muri babandi bidodomvye bakamagwa n'umuranduzi. Ariko ibyo byose byababaye kugira ngo bitubere akarorero, kandi byandikiwe kuduhanura twebwe abashikirwako n'amaherezo y'ibihe. Nuko rero wimvira ko ahagaze niyubare, ntagire gute, ntagwe. Imana ishimwe. Umuntu wese ahagaze muri Kristo yiyubare, ntagire gute. Nta kitugerageza kitari ico twoshobora kwihangana. Nta kitugerageza na kimwe kitari ico twoshobora kwihanganira. Abantu b'Imana barageragezwa, mugabo ntageragezwa na rimwe rihari umukristo ahagaze mu Mana atoshobora kwihanganira. Ari umukozi w'Imana, ari uwo ari we wese, nta cyatugerageje rero kitariyo twoshobora kwihanganira. Hamwe byoshikanaho Imana izoducira icanzo. Yamiducira icanzo shengero, yamiducira icanzo bakozi b'Imana. Imana iracira icanzo abakozi b'Imana, igacira icanzo ishengero. Amagerageza akagusugereza impande zose nkamwe ya Yobu, nuko n'abandi batari bakenya bahuye n'amagerageza y'uburyo bwose. None rero ngo Imana yamishe icanzo. Imana ishimwe. Tugeze ngaha twahuye n'amageragezwa menshi cyane, ariko Imana iratuzigama kuko yaduhamagaye, yadutoranije, yatugiriye neza, dufitaniye amasezerano nayo. Uyu rero n'umukozi w'Imana Paulo, nawe yanuye ishengero ry'Imana Gikorinto. Ishengero ryaryagira ubuntu nk'uko mwese mwagira ubuntu mukamenya Yesu umwami n'umukiza. Mugabo iryo shengero Gikorinto ntiryateramiye ubugingo bwaho, ntibizigamye. Habaye ivyabo iryo shengero vy'ubuyobe bitigeze biboneka no mu banyamahanga. Hanyuma rero ace rero arandikira ikicete ngo vyabaye ku Bisirayeli vyatubereye akarorero, kandi vyabikiwe kuduhanura twebwe ashikiwako n'amaherezo y'ibihe. Imana ishimwe. Ishengero ry'Imana rya kino gihe turiko turashikirwa n'amaherezo y'ibihe. Ibintu byose tubona, ibintu byose twumva, n'amaherezo y'ibihe. None rero tugabe, duteramire ubugingo bwacu. Abantu rero bariye bakongera bakanywa kuri ca gitandara, casobanurwa ico gitandara ko ari Kristo. Abariye kuri we bakanywa kuri we, abo bose mu gihe c'Abisirayeli ngo Imana ntiyabashimye. Benshi baboneye mu bugaragwa, benshi ntibasitse iyo baja. Mose umusavyi w'Imana ikana ntihashitse abantu bakenya cane. None rero twiyubare ishengero ry'Imana. Imana iranga icaha. Twiyubare, twirinde, dukorere Imana. Ibikorwa mwakoze ntibizobe ibikorwa by'impfagusa, kuko Imana yamibona ibikorwa umuntu asozereyeko. Usozereye nabi, nuko nivyo uronkera impera. Loti yasozereye nabi, yagumanana n'Aburahamu se wabo, byari kugenda neza. Ariko arahimba, avana n'umugisha, avana n'umunyamugisha, avana n'uwahezagiwe, avana n'uwahamagawe. Iherezo rya Loti ryaciye riba ribi cane.
bene data muze mwirinde kuva mu mugisha Imana yabashizemwo. Imana irabafitiye amasezerano akomeye, ntaco mwayiburanye. Yarabahezagiye, yarabaye ku byiza byose, yarabahaye amahoro, idukiza iminsi yose. None rero nitube nk'Abisirayeli bakoze ibyaha, Imana ikabakura ku maboko ikabatikiriza mu bugaragwa. Musi umwe abantu ngo bihaye ubusambanyi, abagabo n'abagore, bakobwa n'imisore, ngo hapfa abantu 23,000 musi umwe. Kabaye akabarore mu bwoko bw'Imana bwa Isirayeli. Bene data tube kure y'icaha, tukaba kure y'icaha, Imana izobana natwe. Tukaba hafi y'ibyaha, Imana izoba kure yacu. Kandi Imana ntishobora kuba kure y'umuntu, ni twebwe tuba kure y'Imana. Imana yamiri hafi yacu iminsi yose, ku murango no mw'ijoro. N'aya majambo y'Imana umwami yampaye ngo twibukanye ishengero ry'Imana ry'Ibubanza. Muhore mugendera imbere y'Imana kandi mutungane gose. Ukiri mw'isi, iby'Imana gusezeraniye byose bizoshika, kuko ubugingo bwawe buri mu kuboko kw'Imana, buri mu kuboko kwa Yesu. Yesu ngo aradusengera, tuvuga imbere y'Imana, Imana nishimwe. N'aya majambo y'Imana mwami yampaye ngo dusangire namwe, mwese bayumvise mukayizera. Imana nibahezagire mwese. Mana turaguhaye icubahiro, turagushimiye Mana ko watugiriye neza cane Mana, ukaduhamagara nk'uko wahamagaye Aburahamu. Yitwa Aburahamu ariko hava umuhindura Aburahamu, uca umugira umwana w'isezerano Mana, kandi ko amahanga yose azohezagirwa ku bwa Aburahamu. None rero mwami, natwe uwo mugisha wa Aburahamu, abagumije ibanga ryawe Mana warabashitseko. Turasabye rero Mana kutamena ibanga, tuze tugumye ibanga nk'Aburahamu yasozereye neza, kandi agatasiga isezerano ryiza rya Isaka na Yakobo n'abandi bose bagiye bakurikirana bubaha Imana. Urakoze, turabigukengurukiye, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.